Bakunzi ba radio television Isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro cuno munsi. Uno munsi tuza kuca irya nino bijanye no gutekaniza kazoza abakozi. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ishirahamwe rijejwe gutekaniza kazoza abakozi INSS rikaba ryagatanguje isekeza ryo guhimiriza imigwi itandukanye y'abikorera utwabo kugira batangure nabone kwitekaniza kazoza. Muri abo harimwo umugwi w'Abarovyi. Abo barovyi bakaba batakiriye neza iyo ngingo yo kwitekaniza kazoza. Bamwe muri bo bakavuga ko batatahujwe neza umugambi wo kwitekaniza kazoza nico uzobamarira muri kazoza canke igihe bari mu kazi. Muri kano kanya rero tuganire n'abarovyi batandukanye bo kumweha w'uburovyi wa Kajaga kugira batubwire ingene muri kano kanya byifashe ibijanye no kwitekaniriza kazoza mu ishirahamwe INSS. Jewe icatumye ntiyumvira kuba noryoherwa ku gutanga ry'amahera INSS bivana n'inzira vyajemwo, kuko ari nk'ikintu uvuga ati bariko baragutegekaniriza kizokugirira kazoza ugitanga unezerewe. Muga mu gihe ikintu uriko uragitanga ku nguvu z'agahotoro ntubona neza kumenga hariho inyungu kigufitiye, ahubwo ucubona yuko neza na neza uriko uragira nti uri kuribwa. Twebwe turafise abatama bahumuye babaye muri ivyo bintu vy'ama INSS. Ingorane zishika kuri bo barabikishije yayo mahera kandi vyari bikigendeka bimeze neza, kugera no munsi twumva yuko umenga nta nyungu bigeze babibonamwo. Ni kuvuga ko natwe no munsi rero ibintu bitabaye neza kuri bamuzihe batuvyaye, je ntuza gushobora kumbwira ngo kizongirira akamaro. Je ku kazoza kiwanje menye ngene ndakabika ku ruhande rw'iwanje bivanye n'ayandi mashirahamwe runaka mato mato tuziganya tukaguranana mugabo pana INSS, kuko INSS ukuntu twumvise tunganijwe kuri kano kazi kacu k'uburovyi twebwe nta mushahara ngaho akanuni buhari. No munsi ndashobora kugenda nkagurisha 200, bukiye nkagurisha 10,000, bukiye nkagurisha 30 canke 40-50. Murati watuyara abaturi nk'abantu bashika 5 canke 6 na nyene ibintu arimwe bose wacu arimwo. None gashaho mbwira kira ku munsi ndafungura, abana bariga canke barambara baragwara. Ibyo 5,200 canke nkuramwo nkatanga ngo ngiye kuziganya haniga shiko ko kwezi ntayafise. Oya biri na kamaro nuko ta kintu kivamwo nguko kwiwanje je imyaka irandeze ntacyo baba kimfasha, ndashaje kandi haraho nza rimwe kabiri, none wumva bazomfasha iki? Ikintu gusa tubona twashimye nuko basani ibintu bahagarikije, nasikeho byari bitugoye cyane. Bakubwira ati utatanze ntiwinjira mu mazi. Urumva rero hamwe maze kumva ati ntiwinjira mu mazi atayo mfisi uyo munsi nkaba ndasibe, ejo naza narunguruka nababona bari hajya nkogera nkasiyo. Niko byari bimeze. Akamaro iyo badusigurira bakatwigisha byabaye ivy'inguvu, kuko haragera naho tutaroba bakavuga ati nta winjira mu mazi atarishe INSS. Umva zibaye ingufu nta keza karimo, kuko mu bintu by'imigambi biterambere umuntu uramwumvise abinyugwa akabizamwo, atabinyugwa akabivamwo. Dukurikiranye aba INSS nyine abo bize batubwira INSS ni gisata gikorana n'amasosiyete gifise abantu benshi. Twe nta sosiyete iri ngaha, turabigenga. Nubwo tusanga harimo umuntu umwe, 4, 2, 3, 6. Byaragora rero nyine ubwira umuntu akora umushahara 40 aca ari 5,200 utevye kuriha ngo na amande hejuru. Ukavuga ati none kuri uwo mushahara 40 wori 5,200 ugaca usigana nangahe ugatana nangahe mu muryango. Tubona ko ari ibintu byari bidufatire kari bitoshe. Je nkurikiranye twebwe abarovyi byo tugora kuko ntitwize benshi, natwize ndibaze ntamba yaduciriye mu nzira, ntitwambanje kuronka akanya ko kwiga, kuko nkurikiranye n'abakora mu kazi ka leta baridoga kumvana imanza ziriyo muri INSS. None amafaranga yo bataronka abo bize, twebwe batutize twoyaronka. Kubwanje apana bose, kubwanje nta kamaro.
kuko kubika muri INSS kuko ari umugambi mwiza nuko bari kutwigisha bakatwumvisha bakavuga ati uyu mugambi umeze uko bakafata n'igitigira abandi bafatirako bivanye n'umushahara umuntu ahembwa ariko suko byari bimeze ku mushahara 40 tubwire ari wotanga 5 n'abajana 2 agasigana nangahe ahubwo dusaba nayo amafaranga yacu batwaye agaruka base mu mugambi w'igihugu ama mu kiga ca leta baze gukoresha ibindi migambi kuko batadusubitse bahereye kandi uko umuntu boza akavuga ati amafaranga make nta numwe atobishima kuyasiramo ariko ukigisha ukamenya akavuga ati uyu mugambi uzi bimeze ati bakunzi bisanganiro bumvise ibyo abarovyi bahejeje gushikiriza aho ahanini bagumye bagaruka ko atakamaro babona ko gutekanizwa kazoza mu ishirahamwe INSS. Ubu rero tutandukiriye mu ishirahamwe INSS kugira tumenye mbega INSS iraba abakozi bose, mbega abadatanga intererano yabo mu ishirahamwe INSS hari ico boba bahomba, nkaho barovyi bahejeje gushikiriza ko ubu ibyo gutanga intererano byahagaritswe, mbega boba bahomba iki? Byose ni muri kino kiganiro. Guhera itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2020 INSS iraba abantu bose bitwa ko bakora. No kuvuga guhera imbere y'ico gihe INSS yaraba twovuga ko bakora muri secteur structuré gusa. No kuvuga bajya bakorera abakoresha bariha amakori badeklara mu kigo OBR nibo barabwa, ariko guhera iyo tariki ndababwiye 12 z'ukwa gatanu 2020 niho hajaho itegeko rishasha igitabo c'amategeko agenga ugukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu mu Burundi, aho cashize abantu bose bakora bafise imirimo bakora mu bategekanirizwa kazoza. Mu gushinga umushahara fatiro twisunze ibiganiro twagiraniye nabo, twagize amanama ashika 3 gushika aho tugenda ku rubuga turavugana nabo turi kuri terrain. Ico gihe turi kivugana twari twumvikanye yuko umushahara w'urufatiro yoba ibihumbi 80, ariko twahejeje turiko turitunganya kugira tugende kubishira mu ngiro ivyo twavuganye, niho burya amashirahamwe y'abarovyi ari kubiri. Hariho ishirahamwe ry'abaroba n'abadandaza ifi, hakaba na federation y'abarovyi. Rero ico gihe amanama menshi twayagirana na federation. Mu nyuma niho abo muri koperative iyo y'abarovyi n'abadandaza bene ubwa ibipe des patrons pêcheurs niho bavuga bati twebwe batuvuga ibintu tudashobora, baca baraza turanegosia, turabereka amapeve, turabibutsa kuko nabo nyene mu manama barimwe. Hanyuma baravuga bati burya mu nama ntitwiexprima nkuko biri, ati rero ni murabe mudutezurire ajya amahera ni menshi. Ayo menshi yari 9,600 ku kwezi ku murovyi. Turamanuka gushikaho bonyene bitangira urugero rw'ibihumbi 5,200. Ayo ibihumbi 5,200 yatowe gute? Kuko muri INSS ku gisata ca pension umuntu atanga ibice 10% by'umushahara wiwe, hanyuma ku gisata c'impanuka z'akazi umukoresha akamutangira ibice 3 by'uwo mushahara. Rero abo ba patron pêcheur baciye bafata yuko umushahara w'umurovyi ari ibihumbi 40 ku kwezi, ari naho havuye ivyo bihumbi 5,200 ku kwezi.
nukuvuga n'ibihumbi 4 bija mu gisata ca pension n'igihumbi n'amajana 2 yo mu gisata c'impanuka z'akazi. Hajya mu barovyi hariho abaroba bitwa bangenda ndumwe bagenda kugira baronke izo bajya, abo ntitwabashizemo. Hariho n'abandi bagenda ari babiri canke batatu bita ububodoro, abo barimwo kuko benshi niyo abari nyene ako kato gatoyi, abo bandi babiri abari abakozi biwe, abo barimwo. Nukuvuga duhera ku baroba ari babiri kuduga. Umushikiranganje wa mbere niwe yabihagaritse afatiye ku myidogo yari mu ntara ya Rumonge. Rero mu kubihagarika ntiyabihagaritse burundu, yavuze ati nibabizane twebwe tubizane muri leta tubereke uko twabiteguye guhera mu ntango gushika tubishire mu ngiro. Ivyo rero vyarakozwe, ubu turindiriye kuko umuco waratanzwe ukwiye, turarindiriye ko abirekura kandi turavyizeye kuko nababwiye yuko itegeko ribitomora neza, nta nkeka yuko azobirekura. INSS twebwe murabona igihe twahagarika, igihe batubwira ngo hagarika, twaciye duhagarika gutoza ubwo buryo ko twe turubaha abakuru. N'ubu bo tubwira bati subiza, twaca dusubiza kuko n'uburyo dushira kuri konte y'umwe, so kuvuga ngo n'uburyo budahari. N'ubu bo tubwira bati ubwo buryo mwari mumaze gutoza busubize, ejo nyene tuca tubusubiza, nta kibazo na kimwe. Nibo bahomba, ni igihugu gihahombera kuko abo bantu bageze mu zabukuru bazoja kuri charge y'igihugu. Uruhombo ruriho kuko murumva ko ivya pension vyovyo ni ibintu dutegekanya. Imana iguhaye kuramba uravuga uti nzoronka ibi, ariko ivy'isanganya y'akazi nta ubitegekanya. Urumva naho onye harimwo uruhombo, aho onye imiryango y'abo bantu, umuryango w'uwo muntu yapfuye warahomvye. Osi n'umukoresha nuko nyene atigeze amuvuza, bishitse akamuvuza ku mahera yiwe, n'uruhombo rutari ruto, mu gihe iyo ari isanganya ry'akazi ari INSS imuvuza muri byose. Urumva rero abo bantu bariko barahomba gose, kandi iki gihe batariko barariha ni uwafashe ingingo ya birekura. Ntibazotangare tugishize ko ihadabu nk'uko amategeko abivuga. Ngomba mbanze nshire ku ruhande vole yuko ari itegeko, ariko akamaro nyamukuru urabona ubu unye jewe namwe turiko turagiranira ikiganiro, turakomeye, turafise inguvu zikwiye kugira tuze ku mirimo, nitwaheze imirimo tuje mu tundi, gushika ubu birakunda. Ariko ejo nitwasaza ntibizoba bigikunda. Hanyuma akamaro rero ni naho ni mubona na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ariko arabishiramwo inguvu, abona ati aga pension dutanga ni gato, ashaka yuko umuntu agiye mu zabukuru, mu karuhuko k'izabukuru, aronka ukuntu abaho. Rero akamaro nuko iyo wagize amahirwe ukitegekaniriza Kazoza, ugeze gusaza mu gihe utagishoboye gukora, uba ufise ikigusahiriza mu buzima bwawe. Umushahara
uronka muri pansiyo bivana n'imyaka wakoze, bikavana n'amahera watanze nk'intererano. Ico gituma twama duhimiriza abakozi mwese tuti nimuze kuraba ko bakoresha banyu babadeklarira ibirivyo. Ni ukuvuga wewe Ornera, nimba uno munsi ukorera ibihumbi 400, umukoresha wawe akadeklara ko uhembwa ibihumbi 100, twebwe nihagera kuja muri pansiyo ntuzotuzanira fiche de paie yawe ngo raba nahembwa ibihumbi 400, tuzoguharurira ku bihumbi 100 umukoresha wawe yavuze ko uhembwa, ariko uje kubiraba ukiri mu kazi turamubwira umukoresha tuti burya twararonse ibyemezo yuko uyu mukozi yitwa Ornera mutamuhemba ibihumbi 100 ariko bimuhemba 400. Cyo gituma abakozi benshi bose tubahamagarira kuza kuraba, ntaco bigusaba aho uja hose hari agence ya INSS barabikwereka, barakwereka uko ibyawe bimeze. Dufise ama agence 6 udashizemo ngaha kuri siège. Kuza kubaza ni vyiza kuko biragutuma nawe ubona yuko umukoresha atagice na kimwe yibagiye kukurihira, hanyuma usiko yakurihiye neza nkuko amategeko abivuga. Nk'ubu ndaguhaye nk'akarore kugira uvyumve neza, dufate ko ukoze imyaka 30, benshi usanga ari imyaka 30. Ugiye muri pension umukoresha wawe yavuze ko uhembwa ibihumbi 100, ucuhembwa pension y'ibihumbi 60 ku kwezi. Mu gihe wahembwa ibihumbi 400 vyawe vya vrai, ya declare ivya vrai, ucuhembwa ibihumbi 240. Murumva rero ko byose bivana n'uburyo wagiye uratanga nk'intererano bose n'imyaka ukoze. Burya abantu bose ntibanganya pension, mugabo nta urenza pension y'ibihumbi 450. Rega burya Abarovyi gusa ni cigwa dutegerezwa gushira mu mico y'abarundi. Tutanguye kwiyumvira ahubwo ko na proposa ababijejwe yuko vyoja muri kimwe mu vyigwa abari ku ntebe y'ishure baronka, kuko na wewe ubikoramo uwo guhitishamwe ati aya mahera utanga muri INSS tuyagukate canke tuyaguhe, wohitamwo kuyatora mu ntoki. Twibuka ivyo gutegekanya kazoza imyaka itujanye, kuko tugitangura ubuzi tukiri bato tuguma twibaza ngo ntituzohashika, ariko hageze ku myaka 50-55 bose baca batangura kubona ati ya myaka irageze, ibibazo rero bikaba biratangura. Rero ni ikintu natwebwe kiduhagarikije umutima, tubona ko dutegezwa gushira ingufu mu kwigisha abarundi ibijanye no gutegekaniriza no kwitegekaniriza kazoza. Turiko turategura mu mwaka w'amafaranga uza kuzogira ivyigwa tukamenyekanisha ibintu vyo gutegekanya kazoza, tukagira amadesante, hari inyigisho tuzoha abamenyesha makuru kugira badufashe nabo kumenyekanisha ivyo gutegekanya kazoza. Ivyo biri mu nteguro turiko turapanga, kandi ndibaza nta gisivya bizokunda mu mwaka uza. Ku barovyi nobabwira ibintu bibiri. Ubwa mbere, uyu mugambi wo kubinjiza mu batanga intererano muri INSS ni umugambi w'igihugu, biri mu itegeko. Ivyo ni ikintu ca mbere, ijambo rya mbere nobabwira yuko bategerezwa kuvyumva ko itegeko ritegerezwa kuja mu ngiro. Ijambo rya kabiri nobabwira nuko ari ku neza yabo,
intererano batanga muri INSS umwe wese yoza kuraba ati mbega intererano bankata irashika. Umwe wese akwiye kumva yuko ari kuneza yiwe. No munsi bari mu kirovyi, ejo bashobora kuja gukora uwundi mwuga. Ico gihe babandaniriza hahandi, imyaka yose azoba yamaze mu kirovyi ntizoba yabaye impfagusa. Hageze rero kwa kukuruka bizosahiriza mu kuronka, kuko nababwiye uko duharura umutekero wo mu zabukuru ijya pansiyo ko bivana n'imyaka watanze intererano. Mu gihe rero imyaka ibaye myinshi na pansiyo iba nini, mu gihe ibaye mike pansiyo iba nto. N'ibyo rero barakwiye kuvyumva. Ndabahamagarira ko batahura yuko ahubwo boshimira leta kubona yarabiyumviriye n'imyaka yari iheze baribagiwe. N'abarundi bose bomenya ko igisata c'uburovyi nico twatanguriyeko, ariko ibisata byose tuzobishikirako. INSS nta na kimwe ikora kitari mu itegeko, kandi natwebwe nyene tubikoramo. Mwabonye igihe navuga pansiyo ntoyi ko nagize isoni, turabona ko agapansiyo tubaha kari hasi cyane. Wumvise umuntu avuye mu Cankuzo muri komine Mishiha nk'akarorero aje guhembwa 2,200 yafashe moto. Bon, nk'abo bahembwa 2,200 tuca tubaha ku mezi 3 bari 7,200, gasanga aje guhembwa 7,200 mu mezi 3. Aho yafashe imoto y'10,000. Murumva ko ari uguhomako. Benshi barayaheba, turazi abayaheba bati hakonja guhoma kwa yandi ndayahevye. Ariko uko itegeko ryubatse turikorera ko uko nyene, kandi murabona yuko nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yabibonye yuko agapansiyo turonka twebwe abakozi iyo dukukurutse kari hasi cyane, catwemerera pansiyo ingana n'umushahara wacu wanyu. Turarindiriye rero ingingo zishobora kuza muri ubwo buryo, amelioration zikaza biciye muri iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu. Murabona ko n'amategeko amwe amaze kujaho, hasigaye ingingo mperekeza, canke leta nyene igafata iyindi ngingo iti pension iduzwe. Bakunzi b'isanganiro, ni hano turangirije kino kiganiro. Mwakoze mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.